nkuko abana n'ab'igihugu sabi wanje gusa abana n'ab'igihugu wari we wese azobabona bikoze ku mutima azoshobora kufasha kubarera uko abana n'ab'igihugu. Ni bibi kurumva umuziki nk'ibi sikasiyo ko ivuga ngo umuntu mwakundana canke iki gusa kwa duhuje umwuga duhuriye mu mwuga umwe byagakwiye ko twese tuvuga ati niba hagize umuryango w'umurinzi ubura twese tubuze kuko dusangiye urugamba dusangiye ingorane dusangiye amafa dusangiye uburonderero nta numwe atari yemeye kubera Diouf yabanye n'abantu neza yamuririmbyi twemera yari umuntu yabana muri rusangi yabana n'abantu neza yego yari murasta kabisa. Ndabaramukije bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona imbere ya kamera muri kumwe na Adronis Promoter wa musore wanyu wa musore akora ibishoboka byose kugira ngo abazanira amakuru abari update muri kino gihe nkuko mubibona uyu munsi twaje novuga ngo ku musigiti aho bagiye gusengera umwe mu baririmbyi baherutse kuryamira ukuboko kw'abagabo ari we Diouf. Rero nkuko mubibona muri kano kanya turi kumwe n'umwe mu baririmbyi novuga ngo yoba yaje aserukira abaririmbyi canke yoba yaje kwerekana yuko ishusho ry'abaririmbyi naryo rifise ikibanza muri bino bintu nkuko mubibona turi kumwe na Masterende turakora mu kije nyamahoro meze neza turashima Imana ya turakubona novuga ngo uri umwe mu baririmbyi benshi bo bashoboye gushika hano hantu mbega kubera iki tubona atabandi baririmbyi benshi bo bari ngaha kandi mu gihe tuzi yuko uwashengeye yari umuririmbyi Jones impamvu ndi ngaha je ubwanje impamvu abandi batari ngaha nayo nzi ariko ugerageje kuraba urabona yuko ibi bintu ari vyiza ku muziki ndundi urabona yuko bifise ishusho nziza ku muziki ndundi mu gihe mushobora kubura umwe mugenzi wanyu ntibabashe gushika hano neza ko umucongeza niba cyumugani ngo what goes around comes back around nimake icyo ukoze iyo ngero nyine uzogikoramo niyo bazokugereramwo nawe byawe neza ko kwitanaho lo social ntawe utabizi ko ari vyiza kumaranira imanza ari vyiza kwitanaho ari vyiza kuba mu kibanza cy'abandi bagukeneye canke bari mu gahinda kubera nawe icyo gihuzo kibamwe kuko nibaza ko mu isi nta kintu kimwe umuntu yisangiza haba umunezero canke umubabaro bigenda bizunguruka twese tugashikirwa nibaza ko kuba abaririmbyi bamwe batababaye si byiza hari ikintu kimwe cyama kivugwa igihe cyose mu muziki ndundi cyangwa mu muziki w'abarundi tuvuga urukundo abaririmbyi ntibakundana abaproducteur ntibakunda abaririmbyi aba DJ ntibakunda abaririmbyi ariko mbega gwa rukundo turiko turaharanira tuzobona ko gwabayeho gute mu gihe hari impande zimwe zishobora kugira ibibazo ntitubona abantu bariko baraseruka ngerageje kuraba ku ma social media y'abaririmbyi bagenzi banyu narabonye yuko ibijanye n'uru rupfu rwa Diouf tutigeze tubona amaposte yabo basi bapfume bahoza n'umuryango wabuze ariko murabona yuko mbega ibi bintu bikabandanya kubunya bizava biherera hehe ni bibi kurumva umuziki nk'ibi sikasiyo ko ivuga ngo umuntu mwakundana canke iki gusa kwa duhuje umwuga duhuriye mu mwuga umwe byagakwiye ko twese tuvuga ati niba hagize umuryango w'umurinzi ubura twese tubuze kuko dusangiye urugamba dusangiye ingorane dusangiye amafa dusangiye uburonderero nibaza ko rero vyiza cyane kuri twese kwitanaho nawe mutamuzi na yishe mukundana ukamenya ati ujya n'umuririmbyi kanaka mugenzi wanje yabuze uko akora umusirikari ya afire ku rugamba ni gisirikare cyose kiba gihomvye ingabo twarabonye Amicale des Musiciens mbere n'abandi ba journaliste bake bari kurushi bavuga ku bijanye n'uru rupfu guno muririmbyi mbega Amicale des Musiciens tukaba tubona yuko yaratanze itangazo ariko ntiyashoboye gushika hano hantu mbega yoyo nakahe kajambo ushobora kuyitekerera kuri ibi bintu byakozwe Amicale yashitse na president Romeo yashitse nyino ngaha mugabo yakwite yandi kandi mukanya aragaruka kandi hano hari abamambere ba Amicale urabona Bonchum twese hano turomambere ba Amicale bazo ko Amicale yashitse na kibazo yo iri ngaha kandi nibaza ko Romeo wari mu bantu babaye ba mbere mu gushikana Diouf kwa muganga ko yamaze ibisi yarembeye muhira
ego katugushimire kandi birumvikana twizera yuko n'ibindi bikurikira tugenda turashikiriza abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. sawa sawa, Imana ibahezagire cyane kuba nawe mwashitse. Murakoze. Ego Ndakuramukije. Yeah, thank you. Akazina kawe ku bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. Je amazina nje kavukire nsanze nitwa Ninazwe Mohamed bakabanyita Sugu B Makaveri. Makaveri. Uri umuririmbyi canke uri umuhapere? Je ndi umuririmbyi akaba n'umurapere w'umuziki ndundi. Ya turaje turakubonye navuga ngo ngaha anya impande y'umusigiti aho baje gusengera umuririmbyi Diouf twaba twabuze nka twebwe abarundi. Mbega ugerageje kuraba turabona yuko aha hantu haserukiwe abaririmbyi bakeye mu by'ukuri uri kuraraba, mbega uru rukundo ubona ari urukundo canke habuze iki kugira ngo abarundi canke abaririmbyi muri rusange dushigikirana? Urukundo mbona ngako kubashitse kubaronsa akanya sinokondana kubabuza umwanya kuko birashika ubuzima buragoye, ariko kubashitse novuga ati bakoze ikintu cyiza sana kuza gumwerekeza umuririmbyi wacu Diouf. Adolphe Diouf ari umwana mwiza yafashije abantu benshi, nuko nawe yafashije nabone batari muri iki gihugu n'abandi bari hanze nka Batimax, Side Brother, Gomen na jewe narimo bararijo bose. Diouf yarabafashije. Diouf ari umwana mwiza kubona baronse akanya ko kwishikira kuza kumuherekeza bagize neza sana. N'urukundo rw'abasani rubandanye tubandanye dushikana ko apana mu ngorane gusa no mu bihe bisanzwe. Ico ni ikintu cyiza. Ya tugerageje kumva bimwe mu majambo uri kuravuga, uravuga ko Diouf yabafashije bimwe mu bintu byinshi nk'abakunzi b'umuziki ku batari basanzwe bamumenyereye Diouf, kuko turumva yuko numwe tudashobora kwituma upcoming canke underground, numwe mu bantu bakoze ibintu byinshi. Urashobora kutubwira biography yiwe, ibintu byamuranze muri rusange? Diouf yatanguye nk'umuntu akunda gufasha abaririmbyi, ashika muri etape nawe narakunda kuririmba, arinjira muri game arakora indirimbo, araronka n'abantu bamushigikira bamufasha bamukorera amaklipe. Yari kumwe n'umugenzi we Gomen batanguriye Ingozi. Ndazi yuko n'abantu bose bava Ingozi nka Master Land aramuzi Diouf neza. Aramuzi kushika no muhira ari mu cyaro ko bava mu cyaro kimwe cyo mu Cingozi. Yego Diouf vraiment turamwemera n'umuhanzi wacu ku bintu nyene yitanze yakoze. CV yiwe ni nziza sana, afite indirimbo yitwa Komera Burundi. Ubu nawe yasize indirimbo ya hip hop ikomeye sana, saka yuko nabamenyesha bakuru bo ivuza abantu bakayitaho sana, tugakora n'ibiteramo byo kumwibuka. Date yiwe kabi nibagirwa kuga kwa Bob Marley 11 Mai na n'uyu akagira date yiwe. Yes. Ugerageje kuraba Diouf wavuze yuko yakoze ibintu byinshi, nikihe kintu naho uzoba uri mwitiro umuntu agukangura akakubaza ati nikihe kintu wibukira kuri Diouf ushobora kucuvuga utarinze kwiyumvira? Nikihe kintu mu majambo make uzokwama wibukira kuri Diouf igihe cyose uzobukiriho? Ndakunda indirimbo yiwe yitwa Komera Burundi. Komera Burundi ndayumvise ni indirimbo yahaye amateka igihugu, arerekana amabara y'igihugu yefise. Iyo niyo ndirimbo no unova mu iturumbaza ati Sugu B Makaveri Diouf uramwibuka nzobwa ati arafite indirimbo yitwa Komera Burundi. Yeah man. Ya ni byiza yuko umuntu ashengera afise ikintu asize kugira ngo igihe cyose tuzokwame tumwibuka. Mbega n'ubuhe butumwa ushobora guha bamwe mu bagenzi baba bamizishe batoba bashitse ngaha anya bitavuye ku kubura umwanya, bo baretse gushika ngaha anya kukuvyirengagiza? Okay, bagiye bavyirengagije nabone Imana izo batwirengagiza, hazogira igihe cyabo nabone tubura umwanya, ariko kuwabuza umwanya atabishaka Imana nayo imubabarire, ariko kuwasivye nibigira nkana hari umunsi atazotubona kubigira nkana. Kuko isi ni mahindagu byose birahinduka, kuko isi ni sakaye. Uno munsi ni kwa Diouf, higiye ejo vyari kwa Susokey, ejo nabo bizoba kuwundi. Abantu rero baze baritana ko bamenye ingene umuntu abayeho, ingene umuntu aramutse, kubera kandi bitewe no gufasha umuryango wiwe, arasize abana babiri. Ico nico kintu ubwira abasani, nivyo tuzokora byose twitaye gufasha abo bana, nico gusa. Ya nibaza yuko aba star bagenzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi bumvise akamo abateye, twongera tugushimira kuba washoboye gushika ngaha anya nk'umwe mu bagenzi be baririmbye. Yeah, thank you Mr. Diouf, nitakukumbuka pale pote nitapokwenda, na kila nitachokifanya nitazidi kukuombea, nitakuimbia, nitakuombolezea. Freestyle Mr. Diouf. Nkuko mubibona muri kano kanya turi kumwe n'umwe novuga ngo mu baririmbyi canke umwe mu bantu bo bari bafise ikintu bariko barakora ku bijanye na Diouf,
mbega turakuramukije kwanza banza utubwira akazina abakunzi ba Ndaha TV muri rusange. Ndabaramukije namwe n'abariko baradukurikirana. Je ntwa Kamanda J. Diouf akaba yari umugenzi wanje cyane, nkaba mvuka ku Gasaka kwa na Runyonga Ingozi, nawe akaba ari havuka tuziranye tukiri abana nyene. Mu bisanzwe je narimaze igihe ntabino mugabo mu gihe nzi yino twakomeje kuba bacuti cyane. Ibibazo byose agenda arambwira burya asa nk'uwamfiriye mu minwe kubera n'ubundi nari mu bamugwaje. Ego ugerageje kuraba mbega Diouf yoba yaragwaye igihe kingana gute? Diouf yaragwaye igihe kitari gito, gusa ni hahandi nyene umuntu bivanye n'ukuntu nyene yari nyakamwe nyene mu bijanye na famiye ya hafi, kwa kundi tuvuga ati ku muntu kuba afise nka mama wiwe canke sewe canke mwene wabo hagati amukurikirana vuba vuba uretse famiye yabamizishe. Yari wa muntu rero urumva yaguma aba nkanyamwigenda ko mugabo afise abagenzi benshi kandi bamukunda cyane. Rero bivyo bigatuma yagwara ugasanga ari abandi ntari karagorana cyane kugenda kubwira ikibazo ciwe umuntu cyane. Akavuga make agakomeza akaguma yigwana ko kumbure yarazi yuko ari ibintu byoroshe mugabo ntibyamworoheye. Yagiye kwa muganga yaramaze iminsi 3 gusa. Mbega ugerageje kuraba urumwe mu bamugwaje, urumwe mbere no mu baririmbyi bagenzi biwe, mu gihe twabonye bamwe nka ba Karim Babel n'abandi bagiye batandukanye, twaronse novuga ngo ama publicité bakavuga ati burya rero hari umuririmbyi agwaye, none mwebwe kubera iki mwabonye yuko ubujya atari kirenga ariko mukaja kubivuga haciye kinini umuntu agwaye? Je narakomeje ndabibabwirana n'umunsi kugira ngo tumujane kwa muganga. Narageze ikintu nkoze ndabivuga ku radio, ndabibwira abamenyesha makuru kuri Buja FM kugira ngo dutangure turabe ikintu twokora nyene, ariko ni hahandi nyene ikimana hajya kazi ya mungaye n'amakosa nyene urumva nyene. Yego ntako batari bakoze ba Romeo twari babwiye bande Zadie wo muri wana yari kariruka cyane. Zadie nubu no kugira kwisano yari aramirukako nivyo bihe byose wumva yaragwaye. Zadie wo kuri wana record mu Kamenge yaramufasha cyane uburyo ama déplacement ibiki akamufasha. Yaramfise n'ubwana umugore yari yaramutereye ubwana butatu. Ubwo bwana butatu bwose Zadie akazara burabirira ibintu nk'ivyo. Ego nako abantu bari bagerageje vraiment urumva nk'ubunya ku mwanya ho wanyuma hagira ko igikorwa gikomeye nyene nta numwe atari yemeye. Kubera Diouf yabanye n'abantu neza, yamuririmbyi twemera, yari umuntu yabana muri rusangi yabana n'abantu neza. Ego yamurasta kabisa. Yagerageje kubwira navuga ngo abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi, nikiye kintu uvuga ati iki kintu ndashobora kugishira imbere y'ibindi bintu byose mu bikorwa Diouf yoba yarasize? Diouf ibikintu mu bintu yoba yarakoze byiza cyane, atari nyine byo kubana n'abantu no kuba dusigiye abana zo turibukira ko tuvuga ati aba n'abana bo muririmbye mugenzi wacu. Yego nkasaba n'abandi bantu bose bariko baradukurikirana bakurikirana Ndaha TV, yasize imfuvyi murazikurikira muze turakuzikurikirana. Tubaza ukuntu bimeza, turashobora guca kuri kwa Zadie akatubwira ukuntu abana bamerewe, tukaza turabakurikirana ko n'abana b'igihugu. Yego twari ikibazo twagiye turagaruka ko mu gihe tubona yuko washengeye ari umuririmbyi w'u Burundi, ariko tugiye kuraba mu ruhande rw'abaririmbyi tukabona abaririmbyi baje ari mparugwa. Mbega n'ubuhe butumwa ushobora gushikiriza abaririmbyi bagenzi biwawe na cyane cyane ku batashoboye gushika ngahanya kumuherekeza ijyanyuma? Urabona yuko bivaye n'ukuntu Diouf izina ryiwe yari yitwa Bucumi Musa, asanzwe ari umuislamu. Ni ibintu atari yafuye ejo yitavye Imana ejo. Yagiye mu bitaro ejo bundi yitavye Imana ejo. Kumbure hari gihe usanga bamwe batabimenye, hari nabandi atari umugenzi wako ntabwo ntiyari umustar hata ntiyari bwamenyekana yubaka izina cyane.
gusa abamuzi bari bamuzi ko yarakoze ibikorwa bitari biki, yarembye n'indirimbo ihagiza kugarura urwaruka kugira ngo bataja mu bintu biriya na biriya yitwa Komera Burundi. Urumva abashoboye kumumenya nyene nitwebwe cyane cyane urabona nk'abaririmbyi baje n'ab'Ingozi kubera ko yari iwacu tuva hamwe ba Masterland urabona ko bari ngaha baja Dixi ba Gomen abajya bose ba Gomen nategereje kubabwira je ndabahamagara ndababaza ati muhamagara imiryango baze babangutse ubu baje nabahamagaye mu gatondo mugabo baje. Urumva muri usanga abaririmbyi bari ngaha benshi n'abanyengozi. Ego mbega ubona yuko bamwe boba baretse gushika ngaha kubera ko Diouf atoba ari umuntu novuga ngo yari bwubaka izina gose canke igihe cyose umuntu yumvise umuririmbyi akaba ari mu ruhande rw'abaririmbyi agize ikibazo yarakwiye kugira ico akoze kugira ngo agaragaze urukundo rwo muri babaririmbyi kugira ngo rwa rukundo twama tuvuga ko ataruhari mu baririmbyi ruboneke. Narinzi yuko hari gushika n'abandi atari uko boba bava mu ntara imwe canke boba bamuzi ariko ari kubera yuko baba bazi yuko Diouf yari umuririmbyi canke bakanavyumva. Kuri ico kibazo mbagije ubwanje nibaza ko batoba babimenye, hari abatoba babimenye ko Diouf n'umuntu yabanye neza n'abantu kandi isko ivyo kumenyekana yaramenyekanye cyane kubera yarabanye n'abastari nka T-Max barabanye mu nzimwe na T-Max yaragize nica afashije muri iyo minsi twarabimubwiye arafasha 200,000 y'amarundi. Urumva ni kuvuga nk'uwo wayabimenye akavyikawisha kabisa yoba atari umuntu ari kwisi kuko urabona ngaha turi ingenzi dusa nk'abantu bahita ejo uno musi niwe ejo ni jewe canke undi muntu. Yego nkuko mubibona turi mu Buyenzi kwibarabara rya 5 twamaze gushika ku musigiti aho bagiye gusengera umwe mu baririmbyi Diouf yashengeye ku munsi w'ejo canke yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Ku ruhande murabona imodoka ijejwe gutwara novuga ngo umuhisi ariwe Diouf ariyo Corbière yamaze gushika kugira ngo irerure novuga ngo ikiziga c'umuhisi Diouf. Nkuko mubibona muri kano kanya turi kumwe na Madame wa Diouf hamwe n'abana biwe naho harimo umwe atari ngahanya yamaze kuja gusenga. Turakuramukije. Mwaramutse. Akazina kawe? Nitwa Irakoze Salma. Irakoze Salma, uri Madame wa Diouf. Mbega Diouf yoba yatanguye kugwara ryari? Diouf twatanguye kubana muri 2011. 2011 mufitaniye abana batatu gushika uno mwanya naba Diouf bose? Ego bose n'aba Diouf. Diouf yaragwaye mu gihe novuga ngo yari umwe mu baririmbyi. Mbega ugerageje kuraba nimba bo baramugwaje hari habaririmbyi baba baragiye baramushikako kugira ngo baze kumushikako nk'umuririmbyi mugenzi wabo? Baramwitayeho cyane. Ego mu baririmbyi benshi bakorana baramwitayeho gose baramukurikiranye. Urupfu rwa Diouf novuga ngo ni rumwe rubabaje abantu benshi kuko yari umuririmbyi w'umurundi encore yari n'umurundi kameme. Mbega nikihe kintu wewe nk'umufasha wiwe uzokwama mwibukira ko igihe cyose uzobukiriho? Iragigiwe nzomwibukira ku bana twavyaranye eka n'abandi bose arafise yararirimbiye n'Uburundi n'abarundi bose bazomwibukira ku iragigiwe yasize. Mbega aba bana ugerageje kuraba ubona bizohava bikorohera kubatunga uri umwe canke bimeze gute? Nkuko abana n'ab'igihugu sabi wanje gusa abana n'ab'igihugu wari we wese azobabona bikoze ku mutima azoshobora kufasha kubarera uko abana n'ab'igihugu. Bakunzi banda TV nkuko mubibona umubabaro ni mwinshi mu muryango. Ntibikunda yuko dushobora kubandanya tuyaga mu gihe mubona yuko bari mu kababaro kadasanzwe nkuko mubibona, ariko apare yuko twariko turayaga na madamu wiwe twabonye yuko hariho sister we cyane novuga ngo umushiki wiwe nga ku ruhande. Reka tubandanye tuyaga kugira ngo tubashikirize byinshi muri bimwe byagiye biraranga Diouf kugira ngo umwe namwe mwame muzirikana yuko uyu munsi ari umunsi ntibagirwa ku muririmbyi wacu canke ku muririmbyi w'u Burundi. Turakuramukije. Mahoro. Akazina ka? Nirande kura Maria Rosata. Maria Rosata uri umwe novuga ngo uri mushiki wa Diouf.
uri mukuru wiwe ndi mukuru wiwe. ya ugerageje kumva umaze kumva yuko umusaza wawe yashengeye cyangwa umusaza wawe Imana yisubije ibyayo wabyakiriye gute umaze kumva ayo majambo nkayo? Je nabyakiriye nabi kuko yari umwana angwa mu ntege, namvise ko mbabaye cyane, niyumviriye n'abo bana asize aho bazohagarara. Ikibazo cy'abana cyagumye kigaruka mu gihe tubona yuko canke twumvise yuko umuryango ubujya atari bwinshi, mbega nike kintu ushobora gushikiriza abarundi bose muri rusangi, abantu bazi yuko Diouf yari umuririmbyi w'umurundi canke Diouf yari umurundi kandi akaba asize ibibondo, mu gihe tubona yuko hariho ukuboko kumwe kuvuyemwo mu bari batunze uno muryango, nike kintu ushobora gushikiriza abarundi bose muri rusangi bogira ico bakoze kuri bano bana Diouf yo basize? Icyo novuga kuri Diouf, yari umuririmbyi urangiranwa kandi yari umurundi, asize abana batatu. Twari dufise yabi Bujumbura, natwe twari dufise uduparaseri twiwe nka tubiri. Turabona yuko abo bana tuzotugumya kugira tuze turabasahiriza. Mbega ugerageje kumva bamwe mu bagendanye na Diouf mu gihe wewe utari hafi yiwe nkuko wabivuze ko yari Bujumbura, nayahe majambo canke nibihe bintu wumva bamuvuga ko byaramuranze ku buryo ushobora kuvuga yuko asize ishusho nziza mu barundi bose? Arayisize kuko yari umuririmbyi rurangiranwa, nta n'umwe yamwanka, yakorana n'abagenzi babo bamukunda, nibo banamugwajije, natwe baratubera aho tutari, tuza kumva ko yashengeye, mugabo twumva yuko yari ifise abamugwajije bamukunda, banamwegeranije neza. Tugushimire kuba wemeye kuduha kano kanya ko kuyaga, kandi twongera tubahoza nk'umuryango, turabawajije ku zina rya Ndaha TV kuko murabizi yuko ibihe bihibindi kandi twese niyo nzira yacu, kuba Imana yisubije ibyayo twizere yuko abo yasize bazosigara nk'icibutso ciwe mu gihugu cyose. Oya ntahambanywe ikara, yaravyaye abana batatu mana, kandi yari bafashe neza we na bagenzi biwe. Urabona naho yari igwaye ko abana batatosekaye, aho yari igwaye ntibatosekaye, ntibabuze icyo barya, bagenzi be barabitaye, kandi ukuri birambabaje gose kubona Diouf apfa asika abana bataragera mu bigero. N'umufasha wiwe ni mugabo bari baratandukanye, niko navyumva, sinumva yuko bari kumwe, numva ko abana yari bireranye, bari babafatanije n'abagenzi babo. Turagushimiye kuba waduhaye kano kanya ko kuyaga nawe. Kandi namwe ndabashimiye, muzogume mudufasha ibihe byose nkuko mwafashanya, muturaba aho tugeze, muturabira ibibondo aho bigeze. Murazi ko abana ari abo Burundi, sabana bumwe gusa. Yego tuzobikora nkuko twabikoze tugashika hano. Abakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona aha ubu naho turi kumwe n'umwe navuga ngo ni mwene wabo, ntituzi ko ari mukuru wa Diouf canke yo bari muto wa Diouf. Turakuramukije. Mahoro. Akazina kanyu? Minani Jamari. Minani Jamari. Diouf mwapfaniki? Mwene wacu. Uri mukuru wa canke ni muto? Uri muto? Ni mukuru wiwe. Mbega wewe kubgawe umaze kumva Diouf afise ikibazo cyuko yaragwaye amafyigo, wavyakiriye gute nka mukuru wiwe? Ntabwo nakiriye neza kuko kandi ndabimenye nteba. Niki kintu coba catumye ubimenya uteba kandi mu gihe usanzwe uri umwe mu bajyango ba Diouf? Yabuze umuryango ubimenyesha ino. Mu majambo make umuryango wiwe ukwiye warusanzwe utari no i Bujumbura. Ego twe twari ruguru. Ni bimwe mu bintu bitunguje canke n'ibintu bibabaje kumva baguhamagara ku munota wa nyuma mu gihe utaje kugira ngo uyage n'umwe mu bajyango biwawe kugira ngo arangize mwayaze. Mbega nikihe kintu nka wewe nk'uwo muvukana umuzi ko ibintu byinshi, mbega Diouf nibihe bintu byamuranze kuva akiri mutoyi nkuko wewe uri mukuru wiwe? Yaranzwe n'urukundo no gukunda abantu. Mbega ugerageje kuraba
yari asanzwe ari umuririmbyi w'u Burundi ugerageje kuraba mbega abaririmbyi bagenzi biwe hari ikintu baba barakoze kugira ngo bayerekane ishusho nziza canke berekane yuko Diouf bari bamufise ku mutima urukundo bararufise kuko iyo bataba hafi ibintu byari kuyangara njya ntari hafi urabona ko nsanze bamunyegeranirije ahubwo nshanze no kubashimira bazogumana uwo mutima w'urukundo. bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange nkuko mubibona imodoka ishobora kurerura novuga ngo Diouf bagenda kumushingura mu itongo ry'abapfuye irahejeje kumurerura rero twagomba kubasaba nkuko muri bamwe basanzwe bashigikira umuziki ndundi mwabonye yuko Diouf asize umuryango mwabonye yuko Diouf asize abana bakiri batoyi nkawe nk'umukunzi w'u Burundi canke nk'umukunzi w'umuziki ndundi ugira ico ukoze kugira ngo umuryango we nawe uzusigare uvuga ati Diouf naho yashengeye yarafise bamwe mu bantu bari bamuba hafi gutyo turabona yuko n'ikiganza cabo kiriko kirashika ku bana yasize canke ku bana b'u Burundi rero turabashimiye kuba mwabanye natwe twongera tubashimira kuri wewe wese ugiye kugira ico ukoze kugira ngo umuryango wa Diouf canke abana ba Diouf babandanye babayeho mu buzima bwiza Imana ibahezagire.